banyita Baseka Vianney Saidi, reka mvuga ko ndi directeur général et fondateur wa entreprise UJEAD-Akeza. UJEAD ni Union des Jeunes Engagés pour le Développement, runani rwaruka rwiyemeje kwiteza imbere. Vyukuri dukora ivyo nyene, dukora ama produits cosmétiques, turakora amasabune, turakora n'amavuta gusa ntituremererwa kuyashira habona. Nibaza ko ivyo byose sindabikora je nyene, ndafise abandi ba jeune turi kumwe kuko urabona ko mfise ukuboko kumwe. Sinoheza ngo ndabikore byose n'ukuboko kumwe mugabo ebana uko gusigaye kwereka urakora umuti. Ndi kumwe n'abandi bahungu ngaba murababona, aba bose akunda kumfasha cyane mu bintu bya design canke ibintu bya informatique. Urabona kubera ubukarata twe tubwikorera vyukuri niwe akunda kubihagararamo cyane. Urabona ngira ngo mwabonye ko mwasanze na implement ari wari karayirabako cyane. Aba nabo bamfasha mu gutekera mu gukora ubu bintu bw'ubukarato. Je n'imprimye baca babukata mpaka bagakora udukarato, kandi aba bose baraciye ku ntebe z'ishuri, aba bose turi mu rwego rumwe, bose n'abametre nkanje. Sabone dukora ni twita Umwakaka, nakazina gashasha atawundi muntu yari bwakumva kuko ni izina ry'iwanje nije naritoye kuva hasi gushika hejuru. Isabone ndayita Umwakaka kuko uyikoresheje vy'ukuri naho wowe ufise urukoba rwananiranye gute rutegerezwa kwakaka, kandi ni innovation yiwanje, ni ikintu vy'ukuri kiza kugira ngo gifashe urukoba gusa neza. Nta kintu kiryoshe mu buzima nko kugira urukoba rwiza, kuko niyo uri kurakora ibintu byawe navyene biza bisa neza ko nawe uri mwiza. Isabune yanje Umwakaka ni isabune nakoze mu bimera, isabune nakoze mu kirayi, isabune nakoze mu makonkombre, isabune nakoze mu makaroti, isabune nakoze vy'ukuri mu bintu byinshi. Harimo umuceri, harimo amata, harimo ibumba, harimo curcuma, harimo indimu, harimo beurre de karité, harimo huile d'olive. Vy'ukuri ivyo byose nta numwe adasanzwe azi yuko ari ibintu by'akamaro ku rukoba rw'umuntu. Izi sabune mfise ubwoko butanu, ni ukuvuga bukorwa mu bintu bitandukanye. Ni isabune zikorwa mu makaroti. Icambere nico gituma mfise Umwakaka karoti, Umwakaka ukoze mu ikaroti byenshi, ibikozo nyinshi birimo ibari karoti, ariko haba harimo n'ivyo bindi. Ndafise iyo twita Umwakaka concombre, no kuvuga Umwakaka byinshi vyayo ari concombre. Concombre niyo nyinshi ariko harimo ibindi. Ndafise Umwakaka pomme de terre, Umwakaka ukoze mu kirayi. Ikirayi nico ari kishi ariko harimo n'ibindi ariko ikirayi nico kiba ari kishi. Ndafise Umwakaka ukoze muri curcuma. Kirikima abantu benshi barayizi, ni kijya bita ngo ni kinzari. Ikinzari naco ni kiya kivamwo fondote. Abantu benshi gusa ntibazi yuko ikinzari cyo kimwa fondote ariko kivamwo fondote, ariko iyo sabune nayikoze mwo mu kinzari. Kinzari nico nashize mu bwishi. Ndafise rero n'Umwakaka ukozwe mu ivyo byose. Ikaroti ziri ku rugero rungana na concombre, ziri ku rugero rungana na curcuma, ziri ku rugero rungana na concombre, na karoti, na pomme de terre. No kuvuga mfise izo sabune amoko atanu. Iyi irimo byose, iy'ikirayi, iya concombre, iya karoti, ni ya curcuma. Amatemonyage duhora turonka ni menshi kuko reka ndakubwire nk'imwe yamfashije cyane gose kandi gafasha n'abantu benshi. Ni temonyage y'umumama twahuriye kuri 5 zito, icyo gihe nari muri kampanye yo gutanga isabune zo kwikingira corona. Uwo mama abafise umwana agwaye ibiturika ku mubiri, ntiyaragishobora kumuheka, yamutwara mu ntoke. Yari maze kumuvuza inshuro nyinshi ngaho kuri 5 zito, nukuri biranka gushika yaho bamubwira ati bana twe twaravuye uwo mwana byaranse genda, ubu nta muti dufise. Nje ndamuraba ndavuga ati none ko je nkora isabune vy'ukuri ivura he n'ivyo, eske sinoraba nkamufasha nkagira icyo mfashije ku umumama. Nje ndamubwira ati genda aho nkorera baguha isabune zibiri ugenda uzireba ikizovamo. Nazimuhaye hari kwa gatanu, twaciye duhura kuwa kana telefone ambwira ati ingo tujane hahandi nyene ndabereke ko umwana yakize. Tuce turajana, vyafashije abantu benshi. Ikindi naco iyindi temonyage yafashije abantu benshi ni temonyage y'umumama twahuriye muri exposition twariko turagira Yaje yo mu kwa 12. Uwo mumama
yarafise umwana yiyagaza cyane, yiyagaza ahantu habi, yiyagaza akavuga, yaravujije ku badermatologe benshi biranka. Ndamubwira ati araza arambwira ati umwana wanje yameze nk'uko wariyagaza, bimeze nk'uko. Ndamubwira sha njewe numva umengo sinoguha isabune, kuko isabune sinshaka yuko umuntu yikoresha, aho sindabikunda, iri déconseillé. Ati arambwira ati oya impa nje kugerageza. Nukuri ejo bundi aho duherukira muri exposition ya AFAB niho yaciye ambwira ati nukuri warakoze ikintu cy'akamaro, narakurondeye ndakubwire ko umwana wanje yakize. Acarahamagara abantu bari ngaho arabasigurira iby'isabune yanje, nakubwira ko uwo munsi nakoze umuti kuko abantu baranguriye. Bisigura ko témoignage ndonka z'isabune ni témoignage nyinshi kandi nziza, ari naco gituma ntatinya kuyiha umuntu afise ingorane kanaka. Ikimenyamenya no sabune itandukanye n'izindi, si ya sabune izokoga ngo uyoze nko kugira wiryohere. Ego uyoze nko kugira wiryohere, sire tundayihanura ku bantu baba bavuye ku buzi barushe, kuko ituma urukoba guguruka neza, tudutobora twose tw'umubiri tukuguruka, tugakura ko ry'amagase aba yakugiye ko, hama ugahema neza ukiryamira worohewe. Ariko ni isabune yo gukoresha vy'ukuri ugwaye, ufise ingorane kanaka. Kuyo ufise ingorane kanaka niho nanje ndayiguha nzi cino ati ico nkoze nukurema umuntu arishima. Iyo umuntu agarutse akambwira ati vy'ukuri vya bintu wampaye vyarangiriye akamaro. Izi sabune zifasha abantu bafise ingwara zitandukanye, no kuvuga abantu bafise bari mu mice itandukanye, no kuvuga nk'umuntu bajya abantu usanga bafise ibifaranga mu mutwe, bajya abantu usanga bafise ibifaranga mu mutwe, ugasanga mu mutwe bameze basigaye bera. Iyi ibafasha ningoga cyane gose. Bajya ba mama canka aba papa canka aba adolescent usanga bafise amahere ku mubiri, by'ukuri irabafasha cyane gose. N'ikimenyamenya uyikoresheje kujya umuntu afise amahere, ubwo nyene acabona efficacité yayo. Si wamona yasabona zorindira ngo efficacité nzoyibona mu myaka ubwo aya mahere ukayikoresha, surtout ugakoresha iyikirayi, ubwo nyene amahere arameneka. Ubwo ndiko ndavuga ubwo nyene, reka tuvuga ati ukiyikore uriko urayikoresha amahere arameneka kuko ndagusaba yuko wiyoza kitesika amahere umera nk'uyuguruye, ukahozga neza mikrobe zikavuga akamera nk'ayugurutse, isabuni ikagushikamwo, amahere aca yuma kandi urabibona bukeye bucuvuga tego. Canke abajyantu usanga bagwaye urubandu rukazanga gwarasi maze ku mubiri, uyikoresheje ni misi mikeya urabona inyungu. Bajya abantu usanga bafise ibimeme, ugasanga yambaye ibirato vraiment agenda arasunebeza, birahera kandi bigahera n'ingoga. Si bya bintu uzorindira imisi oya. Canke nk'abajya abantu usanga bafise bamota nabi, birahera kandi bigahera. N'abantu usanga bafise ubutashe hamwe ari inzobe, ahandi irirabura, ahandi ugasanga sukuntu. Vy'ukuri iragusubiza umubiri wawe, agapo kawe. Rero reka tuvuge kwisabune nk'iyi karoti. Iyi sabune y'ikaroti ni nziza cyane gose, ko hariho nk'abantu usanga bafise isura y'abantu bashaje kandi bakiri bato, ugasanga atangiye kugira amaride akiri umuntu muto. Propriétés z'ikaroti zarangyoheye kuko ni ubwa mbere ni anti-ride, iragwanya amaride, umubiri ukongera ukagororoka ukongera ukagira umubiri wawe mwiza, kuko ipermeta l'élasticité du corps, iratuma umubiri wongera kurehuka ukamera neza, amaride agahera. Canke ujya umuntu afise amatashe, vy'ukuri ku muntu afise amatashe simvuga ko ari ingwara, kuko isabune karoti ituma haba naissance de nouvelles cellules, amaselire mashasha ku mubiri aravuka. No kuvuga hahandi wagize ibitashe biravako hakongera hakaba akabiri gajaje. Ikindi naco nka concombre irafasha kuri bajya abantu usanga bafise umubiri uri grâce, arumuka neza, ugasanga afise akabiri kameze neza. Nka curcuma, iyi curcuma twayikoze cyane ku bantu bagwaye canke batagwaye, ituma umubiri wiwe utaba affecté n'izo ngwara, kuko naco gituma abamama benshi usanga bisiga fondote no kugira vy'ukuri umubiri wiwe use neza
ntagire ibintu by'ibigwaragwara. Rero izi sabune zifasha cyane abafise ingwara zo kurukoba kandi by'ukuri ziboneka, ariko kitabuza n'abantu bashaka kwinkingira yuko umubiri wabo utazogwara ingwara zo kurukoba bayikoresha. Ikintu cya mbere nishimira kiruta ibindi ni efficacité yayo, n'ubufasha bwayo, n'ukuntu ifasha, kandi nkayishimira yuko itamaramaza. Icyo ndikumvuza ati nimbaramaza nuko atabantu by'ukuri barayikoresha benshi bazi ngo bidoge. By'ukuri abanguriye bose nama ndiko ndaronka ama message bambwiye ati warakoze by'ukuri biriko biramfasha tese byoreka kuzogaruka. Nandi ndamuremesha ndamubwiye ati iyi sabone itandukanye n'izindi warumaze gukoresha, ati kuko ni waba wayikoresheje by'ukuri ukayikoresha ko nakubwiye n'ivyahera bizohera, ati ariko ni wabona hagize ukuntu tugaruka buke buke ukaba uyifise uracikoresha hakiri kare, ati ko secretion yo mubiri ntizo birahera, ati ariko yo biheze birahera gose. Ikindi kintu nishimira ku sabone yanje nuko isabone yanje by'ukuri ntihera nk'izindi sabune. Oya, nagasabune ugakoresheje ni gatoya, ariko by'ukuri uragakoresha umwanya munini ugasigara wibaza ati none iyi ni sabune, kuko ukuntu nagakoze by'ukuri nagakoranye ubwenge bwinshi n'ubushobozi bwinshi bwo kuramba. Ikindi naco nuko ino sabune nta kintu kiza kivuye hanze nkoresha, nta kintu na kimwe kiza kivuye hanze nkoresha by'ukuri ibintu byose kama byo ngahi wacu mu Burundi. Kiretse yo naho hashi iza iri importe kuva hanze, ibindi byose nivyo nkura ngaha mu Burundi. Kandi aha mu Burundi cyo womenya ibintu nkoresha kubera ari ibintu by'ibirimwa, isi yacira cyane nziza ntiyakoreshejwe n'amangre chimique menshi ngo ayititure. Nico gituma ndaguha isabune y'ikirayi canke ya carotte canke ya concombre vyarimiwe ngaha, atari vya bindi barima mu ndwi zibiri bakaba bisaruye, vya bindi nyene vyamaze vyarindiriye ya misi. Ndishima ko ndaguhaye ikintu cyiza, nicyo kintu ronda kubwira ngo isabune yanje ni naturelle, n'umwakaka by'ukuri ni isabune uyikoresheje utakatse kabara. Kandi izi sabune zirarekuriwe kuko ingendo zose zisabwa narazikoze kugira ndonke impusha zo kuzikoresha. No kuvuga rero ziremewe n'ikimenyamenya ntawe iragirira ingaruka mbi. Abariko baradukurikirana no babwira iki? No babwira yuko by'ukuri hariho umuntu amaze kwiyumvira ku rukoba rwabo. Nukuri iyo njyamye canke iyo ndiko ndakora ikintu cyose urukoba rw'umuntu nico kindazishinga. Kubona abarundi turiko turagira urukoba rwakaka. Abariko baranyumviriza canke abariko barandaba no babwira iki? Abarundi turashoboye kuba twakora ibintu byiza. Gerageza isabune n'umwakaka ni wayikoresha by'ukuri niho uzobona ati abarundi barashobora gukora ikintu cy'akamaro. Ni wakoresha isabune n'umwakaka ugwaye ibifaranga canke umwana wawe agwaye ibifaranga, by'ukuri uzoheza ubona ati abarundi barashobora gukora ikintu. Ni waba ufise ibihe amahere reka mvuga ati amahere yananiranye ajya amahere yadundiraye mu maso, by'ukuri n'amazi ubona ati byaranse, koresha iyi sabune n'umwakaka. Iyi sabune ni sabune ikoreshwa mwijoro gusa, urukoba ruri oropo. Ni isabune wiyoga neza, umaze kuyoga neza, mvuze kuyoga neza urinyukura ku buryo wumva ati hahandi hagwaye ndahanyukiye neza. Uhejeje kwinyukura ukayisiga, kujya wisiga pomade ikakuyongerako, kujya wisiga amavuta ikakwinjira neza, hama ukagenda ukiryamira. Sindagusanga ushire ko yandi mavuta, kushize ko yandi mavuta ushobora kwa washize ko amavuta ari mu hydroquinone ugaca usanga by'ukuri biranyiciye le propriété mba nkeneye ku rukoba rwawe. Rero abariko barakumviriza yikoresha. Hari alimentation zirimwo nka kuri la faveur imbere ya BCB siège kwera bararije kuri cathédrale. Niwo muntu wa mbere noshimira nyemereye cyane ko isabune yanje idandarizwa iwe. Ego kandi barayigura cyane gose. Uwadukenera ni kumugoboka, ni kumutangaside, niho nkorera, niho hari akantu kanje vy'ukuri ushatse urandonka. Kandi ugiye ku marezo sociaux hose ndiko Facebook Baseka Vianney Saidi urandonka, Facebook UJEAD-Akeza urandonka, WhatsApp urandonka kuri 71 420 617 canke 71 amajana 420 amajana 617 canke 68 21 68 21 aho urantora. Kandi by'ukuri unshikiriye je nakirana neza igishaka nkakubwira byinshi muri entrepreneuria ukanezerwa. Murakoze umuti waheze.